Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 17 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mwemu yera abane namwe. Ivy'umunsi mukuru wa PASIKA. Iyi ni imirongo iri muri Bibiliya yera itwereka inkomoko ya PASIKA n'igihe ca PASIKA. Iki nico gihe Imana yatangura kumenyesha Mose ivya PASIKA. Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa ati uku kwezi kuzobabera imfura y'amezi, kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Aho ni mu gitabo co Kuvayo igice ca 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Uku niko Imana yavuze kubijanye n'ivy'igihe ca PASIKA. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako ugira 14 ku mugoroba abe ariho mutangura kurya imitsima itambiwe gushitsa ku munsi wako wa 21 ku mugoroba nyene. Aho ni muri Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa 18. Reka turabe ingene ivy'iminsi mikuru ya PASIKA bayihimbaza mw'isezerano rya kera hamwe nuko mw'isezerano rishasha dutegerezwa guhimbaza uwo munsi mukuru wa PASIKA. Ubwa mbere mw'isezerano rya kera PASIKA kwari kwibuka uko Imana yarenganye ingo z'Abisirayeli ntibicwa, ko zariko ikimenyetso c'amaraso c'imyagazi y'intama bari bariye ku munsi wa PASIKA. Uko PASIKA yaribwa, uwo mwagazi muze muwurorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba, baheze babire ku maraso bayasige ku bishimaryango vyompi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemwo. Barye inyama zawo muri iryo joro nyene zitaze, bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura. Ntimuze muzirye mbisi canke zitetse, shiti zitaze hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo munda. Ntimuze mugire ico musiga ngo kirare, hagize ikiraye mugiturire. Uku abe ariko muzozirya, muze muzirye mukenyeye, mwambaye inkweto, mufashe inkota mu minwe, muze muzirye vuba na vuba. Iyo niyo PASIKA yanje jewe Uhoraho. Aho ni muri Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 11. Ivyabujijwe mu gihe ca PASIKA. Muri iyo minsi uko ari indwi ntihaze haboneke umwambiro mu mazu yanyu. Umuntu azorya icambiwe aracibwa mw'ikoraniro ry'Abisirayeli, naho yoba umunyamahanga canke uwo imvukira yo mu gihugu canyu. Ntimuze mugire icambiwe na kimwe murya, muze murye imitsima itambiwe mu ngo zanyu zose. Aho ni Kuvayo igice ca 12 ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Ivya PASIKA vyarategetswe. Kandi uwo munsi uzubabere umunsi w'icibutso, muze muwugire umunsi mukuru wanje Uhoraho. Uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, muze mwame muwugira mukuru, kibe icagezwe c'intahava. Kandi ivyo
muze mwame mubyitondera bibe icagezwe c'intava kuri mwebwe no ku bana banyu, kandi uko abana banyu bazobabaza batuye umuhango wanyu ni uwiki, muze mubishure muti iki ni cyo kimazi citwa Pasika y'Uhoraho, uko yarenganye amazu yacu ab'Isirayeli turi muri Egiputa akayaziguriza igihe yica abanyegiputa. Aho ni muri Kuvayo igice cya 12 ku murongo wa 14 no kuva ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27. Mu kwezi kwa mbere ku munsi wako kw'icumi-na-kane muze mugire Pasika, izibe iminsi mikuru gushitsa indwi, baze barye imitsima itambiwe. Aho ni muri Ezekiyeli igice cya 45 ku murongo wa 21. Ubwa kabiri, mw'isezerano rishasha, Pasika ni ukwibuka ijoro amaraso ya Yesu yaseseka kugira ivyaha vyacu bibone guharigwa, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo Yesu. Uko Yesu yubahirije Pasika n'ingene vyahinyanyuwe. Yesu arangije aya majambo yose abwira abigishwa biwe ati, murazi yuko iminsi ibiri niyahera hazoba Pasika, kandi umwana w'umuntu azotangwa abambwe. Aho ni muri Matayo igice cya 26 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Uko Pasika iribwa muri kino gihe, abigishwa bagira nk'uko Yesu yababariye, bategura ivya Pasika. Bugorovye yicarana n'abigishwa biwe 12 ngo basangire. Bariko bararya, Yesu yabira umutsima, awuhezagiye arawumanyagura, awuha abigishwa ati, nimwabire murye, uyu ni umubiri wanje. Yabira igikombe agishimira Imana, arakibaha ati, nimukinywere ko mwese, kuko iki ari amaraso yanje y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ivyaha. Aho ni muri Matayo igice cya 26 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 28. Raba uko Pawulo yabishingiye intahe, ndetse aranavuga ko dutegerezwa kubandanya duhimbaza Pasika, yuko umwami Yesu mw'ijoro yaguzwemwo yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura, akavuga ati, uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso canje. N'igikombe akigenza atyo. Bahejeje kurya arababwira ati, iki gikombe ni isezerano risha ryo mu maraso yanje, murahora mugira mutya uko muzonywako kugira ngo kibe icibutso canje. Uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe, muba mumenyekanishije urupfu rw'umwami wacu kugeza ahazozira. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca 11 kuva ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 26. Ivyabujijwe mu gihe ca Pasika. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose? Nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha, nkuko mutarimwo umwambiro. Uko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo, nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera canke umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire umutsima utambiwe n'imitima ikeye n'ukuri.
aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca 5 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8. Iyo twitegereje ibya Pasika mu isezerano rya kera hamwe no mu isezerano rishasha, dusanga atatandukaniro rinini rihari, uretse ko tweho bitwerekeye cyane ko turi abo muri iki gihe cy'isezerano rishasha. Dutegerezwa kwigana Kristo ndetse n'abatwitangiye imbere mu byo kwizera, yamara tukirinda cyane umwambiro w'amadini abikora mu buryo butari bwo. Menya neza ko Pasika ya kino gihe ari kwibuka k'umunezero urupfu Yesu yapfuye, uko muri go niho twaronkeye kudapfa no guharigwa ibyaha byacu. Muri make, Yesu yapfuye mu gishingo cacu, yaraducunguye. Nkuko mu isezerano rya kera yahaye Abisirayeli kudapfa, niko natwe abo mu isezerano rishasha Imana yaduhaye ukudapfa muri Kristo Yesu, akadusezeranira ubugingo budashira. Murakoze, kandi mpemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cyose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.